n'umukobwa atazi kubahiriza programme. Sawa. C'est tous les filles. Oh, urubahiriza programme. Oya, araza kubivuga. Vraiment cyo kintu kirantsitaza, kikambabaza. Nuko nyene byanse ko ndamuheba. Aho twase ndamubona ashavuye naho ni gake nawe ntibiteba kubera Ashavura nabi. Iyo ashavura nabi monje ntazoshavure nene mubwira namanda ndabimubwira arakeneye delivrance kugira mariage yo basizogende neza muzompenda isaha bazi Ngaruka kwikaba ko bavuga ukuri nko bagashikana bakavuga ati ti mana aracishe kandi baba bagashira muri bizi ko jeno canja mbisi En fait, est-ce que tu m'as ndabikubwiye ko no canja elle balance kwa ico nshobora kukivuga imbere yiwe wabashikiriza iyo sisaku iyo mana yanje kaja kuruka gatonya agaca agaruka urumva ça m'a vraiment touché et merci beaucoup Numva je suis en rose ça m'a touché d'accord wow à toi yewe tugira dagiki kandi ntacyo nayabwakubwiye mbwa ntundize ndagusavye Kichongeza akunda Seven Vibes, especially abakunzi ba girlfriend. Emisiyo yanyu ya chaque samedi, emisiyo y'abakobwa, abamama, abadamu, abakopine banyu. Donc mwumva mwese murashobora kuyiraba. Je nitwa Ozira Koze, umukozi wanje ni Gle. hello girlfriend Geta. Meze neza. cyane ndakomeye nawe urakomeye uzi Nanje ni bon. Dufise aba girlfriend uno munsi twaronse abandi ba besto. Aba besto kora ko nimze mutanga musi ngo tumuze ngo tuzanya abantu batara aba besto cyangwa abantu vyahaye abantu bafightinze abantu baruka kugwanira muri film kana turabaza vuba batangaza gusa no musi twazanya aba besto kora ko biragiye kubona abantu babiri bakundana bafushanya mu buzima bahanurana babitesa rero reka tubakire hama batwibwire ni mutarakora subscribe ugiri buguri video bwa mbere ko bahari abantu buguri video bwa mbere batahora badukurikirana ikora sanda haboro ha rouge usanga bisa vert amari rouge vision hama gira subscribe gira like na subscribe to have sionda hama uco active ama notification gyo turabona ibiganiro genda birajako ikikuryoheye ukirabe turabiba service reka rero twakire abashitsi bacu b'uyu munsi abashitsi bahire turabakiriye merci beaucoup mutwibwire mubwire abakunzi bacu abakunzi b'ikiganiro hama tugende na love story yanyu love story okay inkuru y'urukundo rwanyu hatanga je sais pas mwebwe ni mudesida okay ne barako nabakiriye twejeje hasigaye ko mutubwira mwidondore je sais pas si wo muvuga nawe kakuvuga vike muri abagenzi navyo nzi umunsi arivuga okay salut Jenny Darlene hama Darlene Harerimana ku ma réseaux sociaux ni Dada Ivanov yego haba nkaba nubatse n'umwana umwe merci Jenny Bertinez bah c'est tout kuri rezo sosiyo n'akazi ufise yebyo nkora ni ya T-design kwa kino wagi utakavuze we ntukunda promotion gusa je ndumubona T-design bakora ibiki na ma décor intérieur ndakora ama tableau ama vase na mapo c'est vrai uzatubwira natwe bwe twimenyeye hanyene tatu profita azatubwire kwa yego vraiment nakiwat bon okay zevuga oya wowe navyo musavye bantegereze yo mureke kunyene bitangura Dada apart yuko wubatse ufise umwana nta kindi kintu ukora ahubwo nashaka umwe wese introduce mugenzi wiwe nivyo nashaka okay n'introduce ti yitwa Bertie mgaje ndamwitwa ti hama
agira ivyo nyene yavuze agira amatablo meza tout ça yitwa gute company ya T design voilà c'est ça aba hehe aba mu Gihosha Sawa vuga na nimero nimero ziwa nta nimero ziri kumenga oya reka ntibaze bamutere wobone hamati cyagiye sishaka bamutere titwa turaza ahantu hose twaravuze mu kiganiro ngo dukorere design ego mu Gihosha passion yatanguye gute ibyo bya design kuva kera ndamuza kundi utuntu nyene yikorera utuntu twiwe nyene tugatoka yatanga ku mahereni je crois ku tuntu tubikoliye ndibuka ko twambara ibintu vraiment yakoze kandi c'était trop bien oh ego c'est ça atarabiheba ubu unye yaraduze grade peut-être asigaye akora ibintu nyene n'ama companies amurondera arakora n'amaberceau ku bantu bafise ego ku bantu bafise bagira bibaruke aragira tutamenya ava none je na Greta en plus wavuze ngo nta nakimara gukorera ko ufise akabebe ndababwira abandi Greta ti kibano kirakengereza mugaragaye tubwira igituma mukanya igituma utaye mukore ego hamati okay ninde umukobwa ameze gute akunda iki yankiki Tiye Bertie je namwita Tiye pardon niwe ngena ari kwita benshi bamwita Tiye agenda gibagira ibaze okay Tiye ni umukobwa akundana nico ndamuzi ko cyane ni umukobwa akunda surtout famille yiwe n'abagenzi biwe surtout bari proche umva arashobora kwitanga kubera umugenzi wiwe ico ni kimwe hama ni umukobwa afise umutima wagutse wagutse cyane mbanda agomba arire aririmba elle chante oh my god elle veut chanter pour nous elle va chanter mais non aririmba hama mvuge byose amadefo n'amakarite ibintu byose kuko tugira byiza gute na defo n'umukobwa atazi kubahiriza programme sawa c'est tous les filles urubahiriza programme oya araza kuvuga nta kibazo araza kuvuga kuko umwe wese afise musazikiwe apparemment ngo iyi programme yari ya 15h yamubwiye midi I know my girl so vraiment cyo kintu kirantsitaza kikambabaza nuko nyene byanse ko ndamuheba birambabaza ubera programme reka ndakubwiye ko ti ari munsi tugeze gupanga programme ndamurindira ntiyescuza buke ntiyescuza n'ubu ndacarindiriye ko yescuza narakubwiye ntiyaje n'ubu ntaragusaba narasaba pardon ahubwo ndabaza ko akiza akiri mu nzira imbere ya kamera baraza gusaba na pardon uravyibuka ari muhibuka ndavyibuka nateguye namiteguriye byose nahevye ibintu byose okay ndasubira ndamurindira ntiyaza mugabo abantu bose bamuzi bo muhira bamubwira ati isi kwaza kuza kubera nyine turamuzi ngene ameze numva bose baramuzi antuka turamuzi uri si kwaza cyo ndavuga ndi sûr ntashobora kumbesha nawe ibaze gushika no haciye ngana gute oya nivyo yego c'est vrai haizi imyaka ibiri nagusaba pardon ça fait 2 ans zawe ziva kure okay yankiki mu buzima ti yankiki tuwankiki nakimwe yakubesha uba nk'abantu babesha aba nk'abantu bababaza abandi ba nk'injustice ni watwo yankikibi arankikibi kubera ntarumwe akikunda nta kintu yanga okay akunda byose tiye nawe présenter Dada rero ok Dada c'est une femme ouais vertueuse c'est une femme quand même on ndavyemera karesi nabivuga kuraseka oreka rivyo ngora sumwa uno mu mama quand même urumva ko karespect nyene kaca kaduga mu mama pasteur wow akantu yari mama pasteur reka tubivuge kubera araje imbere y'abantu akababwira ubutumwa cyane gose kandi avuga en tout cas muzomwumvirize vraiment umunsi umwe azabatumire avuga amajambo y'ubwingo oh mon dieu uramwibagira ko ari Dada nyene wawe usanzwe umenyereye like she's
ashobora guhindura ubuzima bwawe mu majambo aba ari inspiré ko ariko aravuga hama ni umuntu akunda nasa abagenzi benshi najye sinshobora kubaharura ntabonzi bose ni umustar ba en tout cas ahantu hose ego nivyo dada ahantu hose ntibagenda baraza kubona ko ari umustar ego vraiment nza kubiraba en tout cas murabibona baraza kuvyirabira ego hama n'umuntu akunda imana akunda abantu dada ntashavura mu buzima bwe en tout cas sindamubona ashavuye naho ni gake nawe ntibiteba kubera iyo ashavura nabi monje ntazoshavure jewe sinshaka kumwegera ashavuye kubera sinzi ko nabishobora donc muga en tout cas biba gakeya vraiment abaryohe iminsi yose n'umuntu arakundana hama aravaloriza abagenzi biwe dada abagenzi be bakera nibaza ko n'ubu babafise kuva abagenzi nzi afise kera n'ubu araca abafise kandi bari kumwe donc arazi kugarda abagenzi autour de lui d'elle gifaransa caje n'indege irashushe hama aranka abantu bamukoshona nka jewe vraiment ndamukoshonye sinshobora no kumuvugisha camora nkarindira akazovyibagira navyo yibagira ara base mugakawe basi ntabagishavuye ashobora kukubwira nyene yari souriante kindi wankaniye najonze bon kiraza kuza ozi nibaza ko presentation zahetse twabamenye tubwira histoire rero amitié yagenze gute mwatanga kumenyana gute araba twakoranye batubwiye ko bamwe biga 3e primaire bakaba bakira abagenzi bakuze mwebwe n'ivya kera byaje vuba mwahujwe n'ikintu canke muri bacari kumwe kubera gute n'ivya kera tellement ko mutavyibuka urumva byatanguye tukira abana twarabana kuva kera mu gihosha kuva ico gihe nibaza ntitwari cane trop proche ariko nibaza ikintu caduhujije nuko twiga la Colombière twiga la Colombière naramurusha ishure rimwe quand même mwaragwanye naramurusha ishure rimwe naramushishuye nagira ndamubwira tubwire histoire sha uramurusha ishure rimwe ne kumengo ni wakunze ni okay mwege ni ndakuze nguma niyubura mu nkomezi sino mu myaka uramusumba cyane gose no pana cyane gose n'amezi dada ndarose adoko kungana twe fasi okay ego hama donc uko hariho sa cousine na ma sœur twaragendana twese même ma sœur n'umugenzi wiwe twaragendana twese seulement icatumye peut-être tugumana kubera ntitwari dusangiye amasirkwi cane du tout ntidusangiye vraiment amasirkwi umugabo ari mu bantu ampindurira atmosphère ndi kumwe nawe ni nkuko nshobora kuja iwabo nshika ninjira mu cumba nshika ryama n'ubu niko meze nawe nico kimwe ari mu bantu vyanse ona byaranse nyene n'ikintu cose numva telefone itiye mba numva umenga no vuga ibintu byose numva bije mu mutwe kubera tugendera ahantu henshi hatandukanye ntushobora kuba wewe exactement dada nyene wa vrai muge impande yiwe birashoboka dada wa vrai ndi yugurura kwa so kwitiye wenyene nta wundi muntu bariho ariko ari muri abo afite icyo barushije tiya arafise difference yiwe nabo bandi ni uyu wese arafise akantu isangije umwe wese afise akantu isangije kandi umwe wese hariho igituma turi kumwe abagenzi tiye nta gituma twisanze turi kumwe aussi dukunda ibintu bimwe cyane twese dukunda ibintu vya art dukunda kuririmba hama arankunda cyane birankorako ouais c'est ça veut une histoire d'amour
love story umugani wa ozi unconditional ya je ndazi ko arigenda mugora mugabo ndazi ko nawe numugora nawe nugira iki ndazi ko vraiment arafise arankunda oui okay batomenya ni kera cyane kera nta kintu kibatandukanye pas du tout nta na kimwe vraiment nta muntu arabateranya oya nta numwe araduteranya kubera deja je nibaza naho boduteranya ko je ndi à l'aise kuca mpamagara atiye kuri ndamuzi noba ndi sûr ko ico kintu atariwe ariwe nawe nomubaza igituma yagikoze urumva donc ndi sûr kuri we kuburyo sinokwemera sinokwemera wundi avuye hanze kurusha uyu kubera soto twanakuranye umva ndamuzi si umuntu umva twamenyanye pampa ngo turabaye besto turabaye abagenzi donc turazine kuva kera ego ti Darlene yo wiyumvira ubugenzi bwanyu gacha wiyumvira mu buzima utamufise différence ni hariho différence Dada sindamuconsidera nk'umugenzi c'est une sœur jewe mvukana n'ibihungu donc biranyorohera ego naramuronse vraiment naramuronse hama kandi je suis moi-même en tout cas nshavuye arayibona sindamuvugisha birebire hama kandi ndyohewe naho ndamutera induru vraiment sishobora guhora donc en tout cas nduguruka abantu benshi hari abanzi ko ntekereza ntavuga hari abandi bazi ko mvuga mugabo araza amaside yose araza amaside yose ko nawe yoza ndi mu cumba akazi wanje umenga ni wiwe sinshobora kubura amajambo mvuga en tout cas turi kumwe na Dada nguma mvuga simpora gushika tuvana kiretse turyamye twatekereza kubera akubonye oya surtout ari abantu ariho ahantu mbajewe mbandi akaza arankomera kw'induru surtout nko muri eglise ko abantu bagatangana nta kibazo ugenda muzi yego kubera muri eglise urumva ari baba pastor avuga ati sawa mureka asanga mama wacu donc je birandyohera ivyo nyene uko kuntu yugurutse biratuma nanje nca nuguruka cane biratuma cane kubura mu je sinugurutse mu bisanzwe sinugurutse cane ku bantu bose acha wisanzura exactement kandi ndumva iyo ntashe twirigwanye natiye ndumva waruhutse ndumva naruhutse vraiment cyane ndi stressé nkamutelefona nkamubwira ibintu cyane tukavugana tukabonana cyane numva vraiment nduhutse tumenga ndataye nka 10 kilo abantu kenshi bafise abagenzi benshi nkuko yabivuze ati biratugora cyane nkuko avuga ati okay ndi kumwe na Ozi na James abagenzi benshi vraiment ndi kumwe na Ozi shabira takungura guhamagara Dada vraiment ana nkubu tufate twicaye ahantu nkacavuga ati oh man Dada kaza ndi kumwe na Ozi bava tumvikana kamba dutiye kwanza wewe ntihora bigucanga guhamagara Dada mu bagenzi bawe bo batazinanye Jean kavuga ati abatisanzwe canke nahashitse arirekura ntabwo avuga ati oh nabagenzi batiye je peux pas rester arirekura ni kameze afise air iri friendly naho muba mutazinanye aho tukamuramenyana ntareka kuza muramenyana mugatera inkuru aho bagera kuvana bamenyanye batera inkuru bisanzwe nawe uragufuhira ko Dada ari mugenzi wawe cyane abantu bose barazi ko ari mugenzi wanje donc hari mugenzi avuga ngo wamana nana canke nawe akumva nk'ikintu Dada umunsi umwe aravuze ikintu je gutakimbwiye je nakizi ntibirashika tuke no kwamana kuvugana ukumva umuntu ngo shango Dada arakizi birakunda gushika kenshi hari twege twama twihamba place tudafise mu bagenzi je nkibaza ngo kwa Ozi ndi number 1 kube hari undi number 1 bari hundi ravyo ntibirabashikira ngego kuva nk'abantu bavuga ati oh bwabo ndi wa mundara ikids kandi je ntataconze je nibaza ko kubera uko kuntu numva ari plus une sœur gusumba umugenzi sindamushaka muri iyo classe y'abagenzi ngo ndamu classe ngo ngahana donc sa place et sa place ibintu byose bategereza kumenyera bimenya hama kandi wowe wundi ayoza kuncunga ibyo mbwira uyu n'umbwira ubundi donc urumva nawe nyine asi kibazo ca ndamufasha nimba ari byo akeneye kumenya akabimenya akeneye bikunda akabimenya kare wavuze ko yashavuye utamwegeye kandi Dada ni mama fast
ashavura acagira amenye ibirahuri iyo ari enerva arido sinzi ko novyita kwidoga arashavura arakubwira ndashavuye akakubwira ibimushavuje byose hamurumva ko uko kuntu aba ameze ntumubwira ngo banza uhore ngurumva rero ngo oya ntabwo tuyage kukumvirira ndeka mvuge meza aravuga ku buryo uri umuntu ari faible ushobora kumeneka umutwe canke ukavuga ati none ndamufasha gute urumva urastressa Juju. Urastressa. Okay, nta mfise ndamuhera ategereza guheza ishavu yewe donc umuzi uriye karta Janirani oya vraiment nibirashika afite ishavu yakuye ku bandi bantu kwikesha kuri wewe aravuga abashaka kuvuga ikintu kimushavuze nawe uwo muntu utawumuzi uramumenya uramumenya tiye ntashavura ti arashavura yego nta muntu n'umwe aba hadashavura birashika ariko bishika gake kandi yashavuye tiye ntashavura cyane nico gituma bikubirangora ntavuga justement arahora kandi sindabikunda kubera je mbashaka guca mvuga kubera uko mvuga naje mbashaka nawe abivuge bihere kugira yumva aruhutse nawe se ariyugarana arashobora kuvuga hari igihe rero tugira abagenzi ugasanga umugenzi wawe nkuko kwatiye ntazi kuvuga ingorane ziwe mugabo ugasanga muri rya momo maybe arakeneye umugenzi wowe nawe ntuzi ikintu camubabaje eske arakoresha amajambo meza kugira ngo ashobore kugufasha kubisohora canke ni wowe urimye uragenda ukimenya hamukaza kwimubwira vyamaze wumvise ko yakiriye en fait Dada arakudestressa naho uba ushavuye urumva caza akavuga gutera izindi nkuru muri uwo mwanya muri kumwe urumva uca uvyibagira hama ya pression igahera urumva ryari tuzosa guhura ntizambwira rero ujya munsi vyari ibi ko aba yabibonye nico gituma urumva aca vuga agatera inkuru akavuga ibintu biriya kugira akudestresse murabamenye hamwe mwese hari igihe rero ufise umeyo hamuga bigashika ukisanta kuri sel uri wenyene kandi ufise abagenzi yaramaze kubashikira kuri twebwe je no nico tuma je nababwiye nshitse kwatiye ndumva ko no mubwira kuko ndazi ko naho no bivuga ntashobora kugenda kubwira undi muntu nico gituma n'umuntu ashobora kugarda secret ico ndakimuzi kuva kera ego pana kanje gusa ku bantu bose ti donc ndumva ko ndi à l'aise kandi numva ntakujuja mba ndi à l'aise quoi ego okay mwe muvuze ko mwabanye kandi mutakibana siko ntibirashika ibintu ntibyahindutse je veux dire ko umuntu mwamana n'umuntu turatandukanye kenshi twaragereza abagenzi ugasanga mwariganye ugasanga amashuri yabatandukanyije tu vois mbega namwe mwarabana igihe muretse kubana nta kadogre kavuye ko kuvuga ati tiyesha ndabukumbuye telefone wizaraje ariko uyu muntu mwamana n'amatelefone c'est différent nta kantu kavuye nta kintu okay ukumbuye tiye waronka ubu unye utaronka tiye arafise ikibazo nakivuze avant tiye aragoye arakushona urashona no kumutelefona ntiyitabe muri uwo mwanya nyene wari mukeneye kandi si kuvuga ngo ni umutima mubi ni kwa meze je nibaza ko akeneye deliverance ico kintu heureusement mama pasta heureusement ndamufise je namwe ko akeneye deliverance ndakwisonzesha arakeneye deliverance ni ikintu kandi si wabishaka nuko ndamaze kwimubaza ndamwicarika ndamaze ati vya vrai kuri mariage yawe est-ce que ntuzohava ucegwa jewe c'est vrai ndacegwa ndazi ko keshi ndacegwa ariko ti arasiba cyane abona kumenga biri simple ntabifata nta valeur iwo wico kintu ntibikubuza amahoro wacero cyangwa wacereje umuntu
okay ni birakuza si amahoro negligence negligence uye si negligence no kuri urumva naje hari igihe mba nabigerageje muga rero nkasanga byanse rero byanse bira ndanka kudeseva nkaca mpora mpoze naho nkaca nibagira yuko namudesevye gose dufate ndi plante muri ville mu isoko nkavuga ntibiraza gukunda ndindire yuko unsanga kiba ari ikintu kuri ca vrai mugabo nkavuga ntinabimubwira aca ashavura rero niyashavura naho urumva nca numva ndi guilty préfère guhora nkaca mpora uko guhora kwiwereje nivyo bica bimbabaza na twese ngo tubabazi nivyo bica bimbabaza yose iyo fuma mubwira avuga turazi vyapfuye Exactement. yewe iyo fuma avuga kugira menye ico mfata kandi mbanze ko atamutima mu ko ndeze ko atamutima mu bafise nico gituma ari uyu ndi muntu je novuga sinzosofata yo ndamuha programme gute mugariwe vyaranse ngoma ndayimuha n'ubundi ndashaka kumutelefona ntitabe kandi ntacarasura kunyitaba nta telefona ayibonye apera oya waranumva ibintu vyabaye yakubwiye anga kukubabaza nivyo nyene bibaba ahubwo ivyo nivyo bibabaza bijya uhora wibaza ko bitababaza nivyo bibabaza birababaza je nofuma natwe message nkacanyika exact basi afuma ka message anubwike audio wosigara urantuka nagiye voilà ego next time vraiment je nibaza ko bizomfasha kuko agakantu nako tiye igiye muri girlfriend ego vile nako naki Dada yarazi ko umuswe gusengera kugira bakudeliver ewe oya azonsengera vraiment arabimbwiye nene mubwira Yarambwiye ko azongera nejo deliverance. name ndabimubwira arakeneye deliverance kugira mariage yo basi nzogende neza muzompenda isaha bazi ni uzo wari kuravyitegurira mariage yozo I'm ari joking. samazi gitondo ari ibintu vya midi muzomubwira 7h du matin sa ego vraiment kugira vyuke 4h kwitegura mugabo rero mugabo kuri mukibana invitation bavyanditse ko malheureuse mukibana wacugenda muhira mucunga cukubityo ego niko vyari bimeze aho umengo wari ubizi numashaka kuva difference unye uri kure nawe oya urumva kenshi naca ngenda nkamusanga muhira urumva ko twari tubana muga urumva ubu uratelefona nkamubura ikibabaje nta nisubira ku telefona nta rapera ti aca bireka umenga ntacabaye azosaba kuvugisha waravyibagiye kandi agacumenga kuri ya sujet yindi sujet urumva okay urumva ikintu kimubabaza kuri wewe nta kintu kimubabaza kuri wewe ari perfect canke cahindutse kuva agiye kure byarahindutse byarahindutse kubera kare en tout cas twaramana nta muhiri iwabo en tout cas ntari muhira n'abandi wabo kiretse programme naho hari n'igihe twazifatana la plupart du temps uno musi dufunguye ngaha indi midi twaca dufungura muhira canke mugatwara indya ngo watetse zombi zatetse amasha ndaje tudirira iwanyu ku buryo no kwiga hari igihe wasanga twavuze ati okay reka tugende hari ukumva umengo n'ahantu genre muhira donc no kurarana twarararana rero uko kuntu twari close umwanya wose ba entre garde-robe yanje wabo nawe yarasiwa c'est vrai ego kubera ntivyategurwa twashobora gusanga dutashe iwabo canke atashe iwacu donc twategeza kuba duse baka baratesa yari ikibazo rero nkunda kubaza aba girlfriend nk'ubu uragiye nk'ahantu tiye bakora muvuga bakamuvuga nabi uneza je sais pas urintervena hariho wavuga ati je ndintervena nkavuga ati je muko navuga sivyo hari no préfère kwihorera hariyo no intervena atamuvugira canke nabo bakaba ko bavuga ukuri dufate ko bavuga ukuri n'amangaruka kuri kaba ko bavuga ukuri nko bagashikana bakavuga ati ti mana arace kandi baba bagashira muri video je no canja mbisi en fait est-ce que tu m'as ndabikubwiye ko no canja elle balance kwa ico nshobora kukivuga imbere yiwe wabashikiriza iyo sisaku yo mana yanje dufate ikindi bazi dufate ya urusaku vraiment ruri lourd kandi ruri lourd dufate kunabizi ko abikora ivyo bintu siko mugana umugenzi wawe uko uko nyene uri murahora uri mu intervene akavuga oya muramubeshe uri mu batukana kuko ari abantu bavuga ati écoute ndagasubira kuvuga umugenzi wanje kandi uzi ko bavuga ivyo uri muri wanje jewe
jewe ndi sûre et certaine ko nocamvuga ngo sivyo aho ni jewe Naho vre vyo bari ivyo. naho vyo bari ivyo ni sûre ko nocamvuga sivyo mama pasta oya niyo friendship nanje numva ngo hari vyemewe niyo friendship ngira urumva nocamvuga mureke kumubeshera mureke kumubeshera ntimumuzi mugende mubimubaze urumva kandi rero ikindi nocangira peut-être nocangira nkabibwira ati c'est sûr turi gukora kuvuga aho nyene ca telefone ahubwo mufatira audio ego mugeco noca ndababwira mugende mubimubaze ego nobabaza est-ce que ivyo muko muravuga mubivuga imbere yiwe yes hama nkaca ndababwira sivyo ko ndisiyo boca bambaza uri umugenzi wiwe bashaka kumva ikimvamo tubwire none gute ndababwira sivyo ndababwira ntibara ubabwira tujya kubera iki oya agamumuvugira ikintu bibara ivyo ntivyariho nawe babikora ntibibaraba nima n'amafere yanyu ozi arishuye niko yabigenda turakuze niko nabigenda turakuze muvuga kubera iki exactement yeah kandi no mu Burundi barakunda bamenyereye ko umuntu wese akunda kuvuga ubundi abantu bose baravugana so je kenshi niko ngunda kubabwira ndababwira none genda mu mwege mubimubaze muga hari ibindi bintu byinshi mwovuga ko atari tiye biberekeye est-ce que mwamaze guhegla ibintu byose biberekeye muri entre vous kubera uwo bonyene bariko baravuga nabo baca bagenda ailleurs kuvuga abandi urumva mu Burundi nibaza ko ari manke y'akazi tuma tuvuga bariko bavuga turabura ibintu dukora ugasanga tukwicarana tukavuga umuntu c'est sûr kiye nawe c'est vrai uri wahe urundi avena uruhora urugwana jewe sinobimubwira dada quand même mugabo sindi nzigo no mudefenda ego sinogwana mugabo onske nawe ntoba nzi numva sari ibintu biremereye kandi ivyo kandi urabizi ko ari ibyo canke atari ibyo ndazi ko no mudefenda hama mu nyuma nkavuga nti none vya vrai ibintu urabikoze gusa kenshi nuko ndamushikira navyibagiye nkuru sinuyishikira turanka abagenzi batazana inkuru abagenzi batuzanira inkuru jewe nawe nagushikiriza no gukubita no gati bahereye he bagejeje utabimbwe byose no kwica mugabo heta hariho osi umuntu imisi yose bakuvuze je kenshi namatanda ndamubaza kubera iki bumva bari à l'aise bari comfort bakakuvuga uhari nuko atawaca wabikozeko atacu bivuzeko donc ils ont trouvé que biri normal donc barashaka kukuvuga uwo mugenzi wawe uhari rero nuko umva nuyo siswa no kumegera ntiduswa kubandanya tuvugana moya imisi yose ari ivyo imisi yose ari nkurumbi vraiment nitosubira naho ntari umutumire kaje ndabugegena bigenda please oya donc un sino intervene de deux sino hora jezi yazi bitatu yaje mashwa 3 nabahaye nta nikimenogira ago je nababwira murashaka guhora ntimudosubire kuvuga dada ti uzimpari sino ndahagurukagiye uvyumva kubera niba bamaze kumva ko ari comfortable kuvuga umugenzi wanje mpari nuko nanje bavuga ifo kwereka abantu yuko Greta ni hari sishobora kuvuga naka c'est bien kandi yewe sinande ndi kuri point ati birinze bishika sinoza kwikubwira ngo dada ngo hewe ngo naricanye nabana kanga bakwagira ibintu n'ibi I can't je préfère kubimbwira oya kubimbwira ko iyi si fona n'umuntu muzi attends twe turafise uko nabakobwa ngira ndakubwira ikintu ngo mbwa ntumbazi wabimbwi one ivyo namubwire wabivuze vuga n'uwabivuze cercle ibigira izunguruke nivyo n'ubwira n'ubwira wirinde uwo bivana n'ikibazo babajije est-ce que babajije ni mu bagenzi bawe bariko baravuga uyu yego nivyo bajije nivyo navuze n'abagenzi bawe okay turi batatu tuko tuvuga undi muntu Mariage siko donc si mugenzi wabo nawe iyo bari umugenzi batamugenzi en tout cas usanga kenshi umuzi uravyo nk'ubu ozi uramutse kuri Siren Vibes siko ni rya mbere umubonye Mariage ngo yewe ngo dawutere nkuru ibintu ozi akarakuvugako uvyumva donc un uca wishiramwe nabi ozi bien sûr tu as raison kweye karakuvuga nabi jewe waba umuzi waba utamuzi ntabyo nza kukubwira kuko je namumbona umengo ni cercle uti gute je mvuze ngo nakaye karakuvuga uramwiyumvira nabi canke na uwo si umugenzi wawe ari
ari umugenzi wawe naho ucugenda kubimubaza kuko turi si hanya naho barahira ngo nukuri mumbwire ngo sinzopfa ngo ndabimubajije ategerezwa ukacugenda ozi ukacugenda kubibaza wawe umugenzi wawe abantu batandukanye tu sais je ntabyo no ibintu birebire nabo nyene no bibabwira ndabibwira reka ndabimubwira ego ça kubera ngaha ibyo rero ndabibabwira urumva kodaje barabizagenza wanje nayo urazi ngaha ayihejeje nagudefanse naguhejeje urumva ikinoza kukubwira ndakubless agenda n'abantu bamuvuga voilà abagenzi biwe biba bigoye. umuntu aca bikora ukundi kuntu indirectement siko je hariyo way ushobora kugira ko namubwira urazi Dada shagire tamuse umugenzi wawe oya novuga ati uje nuvume ngo nta confiance ndafitiye n'umugenzi wanje n'umugenzi wanje ntabagenzi baza kubwira ntamugenzi baza kukubwira ngo ngenda kubwira ikintu kimwe ngo je numva ntamwiyumva mujya mugenzi wawe ngo kubera ngo ibi nibi siko disire ucumbaza ngo kubera iki nogomba ndakubwira ati ya ndavyumva uko nyene kandi ndakubwira rimwe kabiri gatatu uzokumva yuko yakirke basije sinzi guteranya abantu no gutuka oya je sinzi guteranya abantu kujongira ivyo muri akubwira n'ivyo n'ibintu bamvuze nico gituma no bihora rero je ntavyo nza kukubwira kuko umbwiye ngo bamvuze ntumbwira bamvuze abari ibo kandi wavyumvise okay kweki ukenda ndabakubwira oya simba ndabikeneye jewe wambajije jewe no bivuga kubera kandi nabo nyene no babwira ndaza kubimubwira kubera nyimba muto bivuga imbere yiwe hama gacaza kicara nga mukagira comme si muri abagenzi mugatwenga kubera ndakubwire nabo entre bose abagenzi bazoshika ahantu bientôt bazoshika ahantu bashika mu buzima umwe wese ari mu bintu vyiwe bageze hano ibintu bikaze ofete abantu bagira ivyo cane n'abana nta bintu bafise bigoye mu mutwe baba ari abana urumva iyo umaze gukura uravuga ati utuntu tutakenewe quand même urumva kubera kenshi naho muba muri mariye abandi benshi muhurira kubera swat ku kazi swat kwa muri groupe swat kubera mu biki urumva muhuriye ku kintu urumva kugira mugahate ubwo bugenzi bwanyu ntihabe sino hazoca haba ama hypocrisie umva uzobabara umva mwe mutavuga muzoguma mubabaye mubabonye bari kumwe uzovuga ndavyibuka ko wamutsi bamuvuze nabi kandi birababaza kuko ivyategezwa kubabaza nukuri kandi Yesu Kristo aragarutse ukunda uwo muntu akumatkana n'abantu akazi kabara kuvuga ibaze nk'uwo muntu vyamushikiye nka rimwe atahora avuga ivyo bintu akaca bimushikiye bimushikiye nuko wese muri kwa menzi kweki bimushikiye byamushikiye wowe vyumva hari ikindi gihe mushikira wowe tari kuravyumva jewe ndavyumva bigize kenshi niho noca ndamwala tamubwa bigize kugira atangura rimwe rega ikintu cyose gitangura rimwe uraziga Dada nimba urinzi ubabwira ati ivyo bintu muri ko baravuga ndaza kubibabwira je urazi byabaye tu oya no babaza d'abord kubera iki muri ko murabivuga bakambwira amahezo njamubwira muhamagare rero mushaka hindu muri ko mubivuga kubera iki kugira hinduke kugira noza kukubwira ngo naka yakuvuze nukuri kibando n'inzira bikabatuma kandi birinze bishika ahantu mvuga ati oya c'est assez il faut pas que Dada wandanya atrain agendana n'abandi ndakubwiye umunsi ndagutera surprise nicanye n'uwo muntu ndakubwira bimwe bambwira kuri Dada bimubwira hako ego nako kanu karatesa hako jenza kukubwira ozi ngo naka yakuvuze ngo hako ngo ozi ngo Dada arakuvuga vraiment ngo ntuzosoga je ndakubwira ozi fine ivyo cyangwa gufata amajwi kugira ni wanyihakana ndakubwira surusaku kubera uwo muntu nawe nyene yabivuze publiquement nta numva umenga vraiment bahagarika aho nyene tukavuga mu biko muvuga kubera kimwe ko murabivuga ngivyo rero navyo tumuhamagare ibya kuko bahuza nzi ko n'umugenzi wawe wa vrai iyumvire ti on sait pas ce que la vie nous réserve si c'est ndabifurije dufate harabaye akabreka ni exemple ko ari mwe batumire dufite na exemple banzigera nange harabaye akabreka entre mwebwe ti aragenda de son côté nawe uragenda de ton côté araza amasokera yawe yose araza amasokera yawe yose donc mwese siko wewe uraza undi mu best friend kandi tutama bishika uce utangura kumwiganira utuntu twa Dada kuko ico cabahuze uwo musi sico kikibahuze siko uko nyene nawe ugiye kuvuga utundi siko ndakubwiye je nicaye ahantu kuri amuvuga Dada ego even if byaheze wumva umengo no ndakubwira ati nawe byaheze arakuvuga kuno oyaje ndabahuze bikitwa ko ndabahanuye bahora abagenzi urumva bajya bahora abagenzi umva vyahora ari ibintu umva hariho relation kuri iyo ka birashobora gushika nuko nyene na jeno bigenza
okay ubu rero ubu naho munacara abagenzi kandi muri aba best friend ariko jewe ndavyumva ko akuvuga aho nagwahaye akarero mugiye byaheze ubu naho munacara abagenzi kandi wowe ndivyo uzi ko ari best friend wawe uzi ko ari best friend aragiye kukuvuga numva umengo biri comfortable ko noza kukubwira dati yarakuvuga ko ikintu bahuza ngo batirazire mwe murabeshana je nibaza ko duhuza semye hako noza kukubwira ngo tiye ngo arakuvuga canke ngo dada arakuvuga ego semye numva umengo nabandi kwenda kublessa pour rien exactement kuko utangura kupriva ibintu abo basinga ari ameyo hame kandi ubukeneye kumenya aho baba barakuvuga ubugenzi bwabo Sophie yuko abakobwa ni bake bafite izo kuhaza guhuza abantu guhuza je umpujije noryoherwa kubera iki kwishakira kwankana wenemi bwose nivyo kura ko abo deje babasinga ari ameyo hame ubwo bucuti bwabo baca babiganira bigahera ugasubira kwa bagenda mugabo neza manda gufitiye nje kukubwira byativye ubushaka ahubwo rero urashaka ahubwo usanga bigarutse kuri wewe kuko abantu bamaze kuba bagenzi bashaka kuvugana hagati yabo urati ko dete yaje kumbwira ibi bya vrai umukobwa ni nka couple ni nk'umugabo n'umugore usanga bigarutse kuri wewe bigiye bagenda kubwira umugabo gutera inkuru mutaje ndaguye inkuru rero abantu bakibaza ngo babateranyije yani birakunda gushika aho rero none nimuca mumva ko bice bigwa hahandi papa kuja kubwira umuntu ngo bakuvuze oya je sinovuga ngo bakuvuze ahubwo nobaza habaye iki kandi noca ndababwira ndabimubwira kugira babimenye ofete surusaku uhavuye urabimubwira for real mana yanje gose reka batati sinaza ko yorindira ya telefone ahubwo naho nyene ko cyahora byibagira jewe sinkunda kuvuga ibindi bintu by'abandi bantu je mvuga iby'iwanje mbafite iby'iwanje exactement kugira ngo nshikire biriya tukagira ngo twadusinga imisiri kandi c'est mieux même byo byiza mu bisanzwe okay hari kibazo ngira ndaba mwanya mubaze muciyumvire ko hama ndabaza ikindi cyangwa mwese yumvire ikintu yoshimira mugenzi wiwe genre ikintu yagukoreye cyangwa ikintu umva mushimira bice biza mutari bwabwira n'umugabo genre bari gambere mu bibwiranye ga mu kiganiro okay ufisa amarira hafi baregereza ndako dufise gatari wahafarira reka rero mu kigire kugira tuze gushika ku kibazo kindi gikurikira iki donc umwe wese ashimira mugenzi wiwe ati mugenzi bwacu ari ikintu wankoreye sinabwo gushimira umugabo mfasha umwanya wo gushimira imbere y'abantu yego okay ndashaka kuvuga bibi akambere nyene icambere kuva tuzinaye kuva tukiri bato ti ni wa muntu arashobora kumpebera n'ikintu cose ndize ndagishaka nawe bagishaka arampebera ico kintu kirankorako sase de 1 ica kabiri gena vyara yaraje kurara kwa muganga ku bitaro murabizi c'est bizarre ni ikintu kiri simple mais je carankoze kubira umva cane tu vois en tout cas nta mugenzi n'umwe yaje ataritiye kurara yego nta mugenzi n'umwe yaje kurara nitiye gusa abandi nabo kuri church barahaca oya bararara abo kuri church bararara kuvuga abagenzi mu bagenzi nitiye wenyene yararaye kandi yararaye ataryamye rimwe yagaca avyuka mu gatondo akaja kuruka gatoya agaca agaruka urumva sama vraiment touché et merci beaucoup numva je suis en rose ça m'a touché d'accord wow à toi yewe tugira dagiki kandi ntacyo naye bwakubwira mbwa ntundize ndagusavye watubwira yo bahe bashaka habaye kuri naje ndotanshimira Imana nakiregeje rega numa ndiko ndakira kurira sibi nakimwe cyo muriza twizere ko uzokira igera arira muri maki oya jamais du jamais ndiko ndasenga cyane ndiko ndaraba film okay eko hajya abantu barizwa na film bari emotional barizwa n'akantu ko dada film arera mbwa handi hantu hose ntarira naho mu bw'ikintu kintu kiri emotional kiremereye dada Jekera na timide sinavuga du tout mugabo dada n'umuntu ntavyo yabigira inconsciemment ndabizi ntavyo yategura mugabo n'umuntu yankuyemo timidite akanjana mu bagenzi biwe juste abizi neza ko ntaza kuvuga
mugabo n'umusaza yego reka ndamurusha elle a dépassé le maître ndamurusha donc aka en tout cas yarankuye mw'ico kintu narakunda kuba ndi ya part mugabo ntiyabishobora kubinyemerera ntiyashobora kunyemerera ya mama yanje mba nkeneye kuba ahantu haje nyene yavuga ati uri hehe muhira caha tugenda caha haje naka abashitsi biwe entre n'ijana bakira nta mushitsi n'umwe yaza ntabizi ntariho ko kandi aje kurabawe yavuga uri hehe turase gushitsi mu buzima bwawe donc ibyo bintu byarankuyemwo iyo timidité ko kuntu nashaka kwiyugarana sinigeze ndumanya kwiyugarana vraiment merci franchement ça m'a aidé dans la vie ndabigenderako I mean it's something I can never forget thank you niko nambaye ishati mwari kubona shati de poule je numva ibintu mu mubiri biko biraduga menga nje ko barabibwira oh wow kibazo cyanyuma uzi wari ufise cyane wamaze kucibagira cyane nibagiye mwaba bagenzi kera kuva mukira abana no muracyara abagenzi Dada ari marié we nturi marié kuba ari marié nawe ukabukira umukobwa nta kintu cyigeze bihinduka ku buzima bwanyu genre usanga wowe ucugira abagenzi b'abagore bo muri mama pasta bo mu rusengero akabesha umurengero ugenda aho gasanga kumubikira ibanga acaja mu bakobwa agira bivuge ugenda tugatanga yarabaye mu mama ntago shaka guma ndamwikoza canke wewe nawe ukavuga ati nitukiri muri monde nimukatira by'urusengero bya famille urumva nawe bimeze gute ntibyigeze bihinduka canke haba harabaye aho impact mugashobora kubibona hakiri kare mugashobora kubikemura hakiri kare bien tutangura yego je la base nari mfise ubwoba yuko azohinduka nk'abandi bantu benshi mbona bace bahinduka bagize mariage naramutinya à la base nukuri en tout cas ego navuga nti anawe agira hinduke seriously I was like agira hinduke nari nzi abantu benshi bagize mariage ko bacawe baronka iyindi cercle ucume ngo wowe ntaco mugifise muvugana genre ndabimubwire akaca yumva umengo sindabizi gituma heba abandi bantu bari célibataire nkatwe donc narisi ubwo mugarere ngiye kumuraba c'était normal ndavuga nti ok hama ntigeze ahindura Dada ntigeze ahindura vraiment watwo narindiriye ko ahindura yahinduye ngira ku bandi bantu mugajewe aracari Dada tuhinduka vya gatatu irindi onse najaho nzolewe mu mama hatonye ego en tout cas ça n'a pas changé et de ton côté ma fréquence yarahindutse par exemple nk'uyoza yo igire akaja ukatira shati Dada ubu nta mwanya mfise ok nawe ma fréquence yarahindutse quand même ok nawe wishuye tukibazo usi ucugira ko si bitakujena ko abantu bavuga ngendana n'umukobwa uri muhanura iki yo ngenda guhanura ndasavye please mama nk'ibyo usanga atari byo bigera umubwira kuvuga ati ntibishoboka hangi naje kubwira twese nawe kubera wa mwana we mvamuko wow darose ok urumva ko atari ibyo bamubwira c'est bizarre trop bizarre ni caduhuje en fait déjà jewe sindi muri babandi fise abamama ngo b'abagenzi canke iki pas vraiment je yari yabivuze ngo jewe hari abayongereye ariko no kuvuga naho tuba duhuye kuri abamama muhuye muvuga iki muvuga ababone muvuga abana tu vois ivyo navyo nta bugenzi burimo urumva nta bintu by'ubugenzi ni ibintu nyene muvuga mwabuze nyene nico muhuriza cyane uranyu nta bintu biri deep mushaka kuvuga exactement donc abagenzi benshi mufise ahantu muhurira rero ti nari nabwiye nta caduhujije twavyisanzemo urumva so nta kintu na kimwe kigeze gihinduka nta na kimwe kubera n'ubu je ndashobora kuja muhiri wabo urumva nkifata kwa kundi nyene
arabizi nati nifata kwa kundi nyene ndaja mu masorori ndaja mu gikoni ona kwa kundi nyene donc la café au fait ego nje nibaza ko na mama wabyibagira urumva c'est vrai ndafise ama responsabilité ego nawe menshi ego arabizi kuko hari ahantu ushika nkahinduka nyene mugasimba mpindwe gusa aho hantu nyene mba ntegezwa gukora ico ntegezwa gukora muganzi kumena ati nje tuma navuze ndamukunda cyane kuko ndabajewe donc nta kintu kimwe cyahindutse par contre niwe mba numva nobona kurusha abandi bose muri kino gihe nta bintu by'abage pour l'instant yavuze ngo abagenzi benshi ariko si benshi ubunye si benshi kubera gusa abo nyene bakera duhurira mu bintu nka rimwe mu kwezi rimwe mu mezi 5 urumva nibajye nyene mais ti vraiment no muntu kuko sino ari mu bantu kuko ni babiri mvuga vraiment turi kumwe ndumva ndi à l'aise ndashobora kuvuga nta na kimwe cyahindutse kwa nta na kimwe cyahindutse nawe naje muhira atera induru kujya nyene atenduru kujya nyene ko nzotinya umushinga nahe wewe quand même nkavuga nti cyo none nzokubahuka ari cool ego bane baje yuko ahita offense yari yakiriye ego yari yakiriye yaramumenyereye yari yakiriye kandi nawe arabindi muri babandi urongoye babiri umenye ko ari akaruru kazokama kazaga kuri wow murumva yuko ubugenzi bushoboka bw'umuntu yubatse n'utubatse birashoboka vraiment c'est possible birashoboka birakunda c'est vrai hari mugabo hari abantu batabikalkula ugasanga ntiwakalkula titiye ngira ugasanga nkuko uvuze hari n'abaca baha place nini kandi nizo manuro turonka tukigira mariage hewe uce we vita bwa bukobwa mwahora mugenda urabyumva ntaco mugihuriyeko nizo manuro baduha none nivyo nta na gato par contre abakobwa nibo baryoshe ko baba bakiri frais baba bakifise nta ngorane baba bafise baranakumviriza zone mugenda kuvuga ni ingorane zo mu rugo kuko baba yaya ababoyi ibaze muzikreye please kandi urugo ntirusa n'urundi ko kije no kugira umugenzi ngo kubera uri marié alors que je urugo rwa rudasa n'ubwo wanje donc friendship guma friendship nyene ushobora kugira umugenzi w'umumama ni vyiza n'umugore ni vyiza mugabo byose bifise je sindaba ngo n'umama cyane n'umukobwa ndaba fukura ko ubugenzi bwanyu bwatanguriye hehe bwa mwahujwe n'iki buhagaze kuki birashaka gutuma mutaba abagenzi mugihe murabishaka kuba abagenzi murabandana sans toutefois oublier yuko n'umuntu ashaka ko ari mature gusumba umuntu ari mari cyane alors ça ni 100% ego vraiment kubera kwikino guheba kandi ushaka kumpanura gusumba ujya mu mama arashaka ko c'est théorie mugabo iyo théorie gasanga irakonta gusumba araguhanura ngo araza kukubwira ati ibintu byo mu rugo ndetse afite théorie yo mu rugo byo mu rugo hari abagenzi bafise ama théorie yo mu rugo byo mu rugo kuko na jewe nta byo mu rugo nogenda kumubwira naho bagiragira mariage ngo ntibisa ibyo wanje sivyo oya hariyo general kubaha gukundana General hari umuntu jewe sinigeze ndo umuntu je nta muntu mwigeze abimbwira ngize mariage peut-être two turigisha abantu bagira mariage hari ivyo mugabo tuvugana yego bikenewe quand même urumva sivyo ninagira kwigira nzoja kumura aho uzobuje nkande uzoje umugenzi wanje cyane kura mama pastor apana umugenzi wawe vraiment non oya wese ntibishoboka urumva ati yaje ndazi ko byose abizi kuko byose turabivugana urumva nta kintu kimwe tavugana atuka c'était oya ni nayikwi basha ubugenzi bwanyu bararyoshe buri du c'est doux ntandura burimwo en tout cas nibumena umutwe sino bambanda je mfutse ngundi oui sinkunda ibintu bimena umutwe kandi abikubahiriza ati nanje sinkunda abantu bangora et voilà donc nico gituma oui biba biryoshe nk'ibyo wabona ko muravuga ngo murafise ingorane nuriya wundi ngo haragiye je mbonye ibintu bitanguye gutyo nico gituma ntagira cyane abantu bari todi ndafise abagenzi benshi muga ntibari indani je préfère afise ama solution ari hafi nk'ubu ufise ikibazo ndashaka kuja kumubwira manzi yuko tugitorera inyishu hama kaca mpamorare nta nibyo bitakimbabaza biri
byaheze mba numva ni ukuryoherwa mu buzima ni ukuri dufite ibintu byinshi Hari ibintu bakwiye guha place. tugiye gutangura utu tuntu tubesto tugaca twinjiramwo tugatangura utuntu kubarutanisha ngo nuko vraiment jewe umwanya ntawe mfise en tout cas jewe umwanya ntawe avec mfise ama responsabilité wifitiye bashaka kuzana kuri uwo mwanya ntawe mfise nico gituma mbashaka umuntu nkatiye ampa amahoro urumva naho nogira iki ndamutelefona numva fise tienda namubwira n'amayide mfise n'ibintu n'amaplan mfise nkavuga okay ubu numva ntashaka gutangura guhaguruka numva nshaka kugira iki yego kandi mu bugenzi fuko mugira abagenzi bakompletana Jean aburiki Aguhanura. ofisiki yaguhanura Exactement. kuryohereza ubuzima Yeah. ufise stress ugenda ukana natarakwiye gufasha mugabo basa kumvirize Ego. gusa Ego. wigenda widecharge amakubwira rero okay waje kwimbwira do twengereye so wagaye vraiment kandi bazi ko umuntu wese akeneye umuntu akeneye mu buzima umuntu amwumviriza surtout kubera ko Yeah. ni problème anyway murashaka kudupartager no histoire mu commentaire mutugire ukuntu bimeze est-ce que rafite meilleur ami wawe mubanye gute murakundana mwarashwanye imeze gute urashaka ko tubasubira mu kiganiro tubatumire mu kiganiro mutubwire histoire yanyu ariko before yuko duheze ikiganiro nshaka baturirimbire no way like Arazi ko navyibagi ico duhera ko ico duherezako no bose bararirimba kandi babihuriyeko urumva kandi tuberuka kera egusho kuri excuse teka kuririmba okay imbere ko basimuhura en tout cas duhuye imisi yose yo nejo twaririmba merci nshobora guhura ngo turirimbe ico ni c'est une des raisons rero itugira mutume muturirimbira wow muzaba mukoze Je nahora si je navuze ko ufite ugiye yondera indirimbo muzi mwese bose bamuzi barazi ko aririmba ego je ndabizi kandi kuririmba oh oui okay na mu completane voilà grewe ni wihoresha try muduhe indirimbo turirimba oya yo Muduhindirimbo. okay ririmba imwe Ya mwaririmbeje gospel. ya yindi imwe mwaririmbeje imwe mwari kumuja muri iriya hembe gati nibuka mugabo yayindirimba mweka ko hari indirimbo vraiment tiririmba ati tengano batangurira kandi kamechi meneka please kamechi meneka nashiba turesa oya ndabakira hagati indirimbo tugira kera au fait aracafise icantanga la fois passée yandunkiye video afise mu machine yiwe turimbo nkunda afise ama audio menshi ibintu twara fata amajwi umwe tuko turifata amajwi canke mwijoro vyanse ko ndyama nkandika audio ndiko ndaririmba la fois passée yandunkiye nace nkoma induru ziri mw'induru n'inkuru nyinshi numva ko mubiheruka jako rero tujya nyene wagize zankotse tiye tugiriya hetiye for you are great right okay ririmba rero nanje ngira uko ni kumenda n'abahende reka bica bipfa For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. voilà ndaryoye kuba naje nambaye ishati uno munsi cher de poule ntiboneka bon ozi ntiga ntibaraheza Ego. mugiza bwawe niho nzibera ntawusa nawe mwami mudufashe rero nababwiye kamechi meneka mugiza bwawe niho nzibera ntawusa nawe mwami amen
That's it. amen girlfriend irahezagiwe irahezagiwe yagendaniwe Blessed. amapasta yagendaniwe n'umusingo oh wow irahezagiwe we mbega ni twuhiza mwumva twuhiza Cyane. Turare. turashogira pati tu utwo mwibitsemwo urashobora nk'uwari ikibazo dushobora kuba tutakubajije wari ushaka kuvuga ceke ubugenzi bwanyu nawe ari ico dushobora kuba tutababajije mwoba mwaje muvuga tubaza kukivuga mbwa tutababajije mukibaza aka niko karya hama co turangiza ikiganiro mubaza ibibazo bibiri ushaka nawe mubaza ibibazo bibiri ushaka start Jesus. I don't know. pani ikibazo gusa ndashobora no kumubwira yego kubera ari ikintu naje mvuga cyamba baje mba nkeneye kuki fallait pas kugenda utabivuze saka mve ngaha anyemereye Oya, ko atazosubira exactement elle insiste j'insiste Ouais. kuko vraiment ça me abantu muko muratukira muzoba ivyabona tuzobaza kuba témoignage après Vraiment. uduhaye delingana umuhaye delingana gutuzoze kugira témoignage niwe iduha ko niwazi uduhaye delingana gute yo guhinduka ico kinagira gusa ico guhinduka il faut ko mugira témoignage tugisabe ok then ndashaka ndemere vraiment si prochainement iyo umuntu mufise programme canke iyo umuntu agukeneye bahabe habe ko ndazi ko atamutima mubi ufise niki ndazi ko unkunda tusa mais je te veux hajye nyene basi canke gira audio gira ikintu quand même mbone basi ego yangiriye audio ntaco reka rero nsiramo ama message nta kibazo tu vois sico kimwe no gusigara ndiyumvira nkababara nyene kwanje mais prochainement canke uzi kutaza ko ari game hani baza kubigira exprès uzi kutaza bimbwire urumva voilà c'est ça Cyenda bikwemereye. uzohinduka Yego. mwanyumva guys tuzoza kuba témoignage Mutatubaze from now après from now on ndabimwemereye. kandi bandanye namusengera ahubwo na deliverance Gusa ninakubwira nkaguhindurira programme ntuzonjuje. Uzacugumana umutima. Oya umviriza ndiko ndakubwira kubera umviriza hari igihe bingora bitamvuyeko hama nkareka kubikubwira wamaze uzonsengera ntiyanyemereye deliverance yamaze kuyemera hari ikintu kiguyemo kuko ariko ico kintu tubibwira cyangwa tubwira avant Yeah. hatageze iminota ibiri yego nzokubwira avant nabikwemereye nawe vrema urafise ico umubwira canke ico umubaza canke ico umusaba ico ndamusaba yego ico ndamusaba shaka tuzosegira ama frequence ubundi nukuri ntitubonana cane kandi ni both sides si jeje nyene mbura umwanya ndazi nawe nyene bari busy mugabo hari igihe tubura umwanya kandi twari tuwukeneye jumwe uramukumbuye ndamukunda cane mushaka kwibaza nika like ndabwiye ati She's yasomosozi been mu part of- maso mubimbaza je ndamwicaye iruhande gusa yase guhumiriza uraza kumuza nyuma uratse bishika ugakumva umugenzi wawe kandi mubana ndamukumbuye cane ukumva ko uramukumbuye kumbe ko mubonana kenshi muvugana kenshi kuri we nanje birashikiye yego aho abandi twabirashikira bantu baragira nkamukumbura amavakansi cane hanze mu biyaga bigari bagira amavakansi kugira bibutse utuntu twa kera ariko nawe Nzofata mugira amavakansi vacances. loin de la famille loin du church I muce mugira think so. pum mugira akavakansi nyene mwiretrouve loin sinibaza ko Ibyo ko- basi hafi basi ubunye biragoye Yeah, I know. kugira ati tugende nka couple urumva nje gutuma nawe atana kimwe cyahindutse azorindira ngire mariage okay basi nzorindira ndashaka kuvuga tugende turi gwa mwemerere rero yego mwemerere ndakwemereye Oh. tuzobonana iyo tubiza ok nabari Okay. kenshi ok ndakumbura kenshi ozi nturi nabonye amaso mu maso no ndi strong ego vraiment okay sedra abantu batwikiranye c'est wajeje ntwaguciriye mu jambo oya ni bon amusabye kudacegwa muri programme canke naho kubera ati yavuze ko atinya kumublessa ngo sinza canke vyanye nkiye akaca apréféra kunyika so yagusavye ati uzozuranira au moins 2 jours avant
ou un jour avant nta bindi ni kado Eh. yabijya akora Eh. yatubwiye ko akora narabikwemereye dada ejo yarabinyemereye ndashaka ndaradabikora nakwizeye ko uzabimuzanira reka gitanga urunyizere mbe baje iki okay seti arama amakado menshi mbwa ashaka ico akora baramusapotinga muri business yewe wow it's good hama nawe yabisabye ko musubira guhura ko yibaza yuko ufise ama responsabilité menshi etu kandi nkuko nabibabwiye tuza tubashingira intashye nzoberekane namushira ivyo bintu ansabye we ozi azavyerekana kuri Sarah tuzobaherekeza turakeneye amasiteri nzobwira niyamushiriye amakado ozi sedra rero kikanza cakiryo cyane turekere kubera ko ni love story twababwiye ko taragesha kumviriza kandi byahezaga tanahezaga barabikunda ntibarambirwa c'est vrai abantu barakunda inkuru z'abantu surtout ama love story anyway mwakoze kuba hafi yacu mwakoze kutwitaba Tina Dada merci beaucoup merci beaucoup n'ikindi gihe muzotwitaba cyane gose kuraba ibyavuye mu ego yagiranye merci ego mwakoze cyane kudutumira kuza pleasure bagira ubugenzi kabona ya turizera ko ego surtout kandi biranakenewe hari igihe abakobwa je ndavugira abakobwa bose bari bafise abagore abakobwa babaye abagore nukuri bakaca babaheba kandi je nabaye shoke n'abantu benshi donc abantu bahindutse kubera babaye abamama ujya muntu mwamuse n'histoire ntiyaheze basi muzo iclôture hama bimenye apana kumuhindurira gutyo gusa ubu bimubwira ati jere ntibigikunze tuhebane bibe officiel apana kwa kwiyatonda ko yuko murabandanye mu bagenzi wowe ukacumwikata uko gusa ukanasanga uri bomye ugiye kubwira uko nta mwanya gufiti ntanakumviriza cyangwa ugasanga barahari benshi urumva ni benshi ngira abayumva umengo ntaco mufise donc uzobimenyeshe umugenzi wavyumve reka rero tubashimire cyane abakunzi bacu abakunzi ba girlfriend muradukunda turabakunda duhari ku bwanyu uduhe ama histoire tuyapartage tupartage n'abandi hama tuzosura mu bwaniro kindi samedi ikurikira iyi love you so much bye bye bye